Ya ngo haleluya haleluya ngo mwami nushemezwe nkuko mwamaze kubibona turi kumwe n'umutumire wacu ndamuramutse ndamuhaye nikaze muri kino kiganiro iki nico gihe kiko kiraca ikibiriraho kumbonesha kure yacu ya BTV Burundi ndagwaye ikaze iko nanje ndabaramukije urashobora kwitondora bariko baradukurikirana nitwa ENOCK saje ndi mu gospel artist kuva 2016 kandi kandi ndi umu étudiant kuri Université Lumière tibaza n'ivyo ya mucamake ego cyane sijya mbere uza muri kino kiganiro ariko nirigira nka gatatu cyangwa kane kenshi mpora ndakwakira uje utubarira ibya Heart of Worship n'igihe uzananye n'indirimbo zawe ukavuga ati no munsi kabisa ni jewe tuza gukorana mbega ino munsi ho bimeze gute no munsi ni ntovuga ni bibiri indirimbo yanje Rejoice iheruka gusohoka na Akiba Boy nambaye no munsi Akiba Boy music ni label ego ega mere ngaho nyene Akiba Boy ego bimeze gute bon Akiba Boy mu bisanzwe mu gifaransa ni réserve Akiba ego réserve cange mu yindi mvugo ni turi bikoresho turi nka vase Imana ikoresha ikatuzuza none réserve de l'Éternel Imana ishira muri twebwe ibintu cange message bonne nouvelle yo gutransmettre ego cyane mukora ibiki rero turabona ngo music ariko urumva nyene bon ikora muri entertainment kandi imaze gusponsoriza ama evenement menshi nga ego bon mu minsi iri imbere tuzogira nyene bavuga ngo officiel nyene lancement officiel gushigwa ku mugaragaro ico bitwa Akiba Boy music mufasha abandi n'abandi cyane amatalent les jeunes talentueux musique na danse ego no muri evangelisation. Voilà. Reka tuje rero kuri ENOCK bimeze gute rero kuri no ndirimbo tubona irikira cyane imbere inyuma yacu yitwa ngo Rejoice bimeze gute Rejoice ni imaze une semaine imaze une semaine kuri YouTube bon ni indirimbo ya kera twakoranye na God nishimwe umva na clip yari fise donc ego Nachina ikore clip nyene kuri na Indirimbo ego kubera ki wayise Rejoice twayikuye muri Philippiens 4:4 ivuga mu gifaransa réjouissez-vous dans le Seigneur munezerwe mu mwami et encore je l'ai dit bien réjouissez-vous nasubiyemo ngo munezerwe bon mucamake nivyo bon j'ai essayé un peu yo kuvuga histoire yanje ingene ce que Dieu fait dans nos vies ingene twari abanyabyaha mais l'Éternel nous a sauvés donc nous avons droit maintenant à se réjouir parce qu'il est la vraie paix donc go cyane uko yarabivuze ngo yabikuye mu bifilipi kangahe 4:4 na kane havuga ngo munezerwe ngo ndabisubiyemo kandi umunezerwe reka dukurikirane gatoya ino ndirimbo hamatisha twongera tugaruke tubanze tuyitura bari baradukurikirana bose abakunzi b'umuziki wa gospel ndetse n'abakunzi ni b'umuziki muri rusange na Akiba Boy music tubibature rero hamatisha twongera tugaruke n'umutumire wacu ENOCK BLM Rush Pro. The music. Nari kure y'amasezerano yawe kure no gusimayo Yesu rangiza n'amarira yose yo mwisi kugira ngo ndaguheshe icubahiro nayindi mana hiwanye nawe everybody rejoice, never stop to rejoice. Everybody rejoice, never stop to rejoice.
I've put myself in your hands, mighty Lord, mighty Jesus, Lord. Now I'm not fear, no frightened, mighty Lord, mighty Jesus, Lord. I'll love you forever, you're the only reason of my life. Munezerwe cyangwa tunezerwe cyangwa unezerwe mu bihe byose mu bibabaro ndetse no mu munezero twame tunezerewe. Ikindi kintu woba wumva kiri ku mutima wawe bimeze gute vya Enock? Sinzi ku specifia question nasaba kuyisubiramo sinzi bon. Ikindi kintu iyindi message yoba yihishije inyuma y'iyi ndirimbo ni yahe kuri Enock? Yesu na mahoro ya Afrika kandi y'ukuri. Donc c'est une bonne nouvelle nka evangelisation nyene bonne nouvelle yo kubwira abantu uwo munezero twama turondera hanze ya Yesu nta ihari ni afo. Umunezero wa kweli change la vraie paix, la vraie joie c'est dans le Seigneur. Donc réjouissez-vous même peu importe les situations, peu importe sache que le Seigneur est fidèle et quand il il peut pas te laisser. Oui, c'est pourquoi on a dit mourir parce que c'est vrai, c'est lui la vraie paix en fait. Ego cyane niwe munezero wacu cyangwa niwe mahoro yacu. Ya. Ikindi rero turabona ko hariho byinshi uritaba bikorane bitandukanye ndetse n'ibindi mutegura hirya no hino muri kino gisagara. Ibindi bimeze gute cyane cyane ibigiye kuza? Ndumva ko hari ibintu byinshi bigiye kuza. Normalement mu bisanzwe nari nagize clip ya urakunzwe il y a 5 mois. Nuko ndi mu ma préparation menshi ya album yanje. Ndakunda prepare album yanje donc ndikunda heraheza indirimbo amakolabo n'ibindi. Donc mu minsi iri imbere si j'ai encore cette privilège là je serai encore ici nyene kubamenyesha. Atubwiye ati niyaronka ako karyo azosubira kutumenyesha ko ya rero Enock turazi hari uturirimbo twinshi twagiye turumva cyangwa twagiye turabona uturirimba message yawe hanini wewe ku ruhande rwa nk'umuririmbyi aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana no gutazira ihagaze he? Zogerageza kukivuga mu gifaransa. Yego ntacyo. C'est beaucoup plus le message d'amour et le message d'espérance. Savoir que Dieu est venu pour nous sauver et il a sauvé tout le monde. Il n'a pas sauvé seulement que les chrétiens. Il a sauvé tout le monde. C'est seulement qu'il faut le croire. Donc je donne un message d'amour. Savoir que Dieu nous aime. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. C'est un peu ça. Message yiwe ngo ihagaze ku rukundo Imana yadukunze no kwizigirwa kw'Imana cyangwa no kwizera Imana na cyane cyane mu kumva ufitaniye wumva uko wizeye Imana kabisa wumva ko atacu ushobora kuba rero ya nuko hanini ni muri make ahejeje mu vyamaze kudushikiriza aho message yiwe ihagaze rero reka sinzi ko hari akandi kajambo kari ku mutima wawe ushobora kushikiriza bari paradukurikirana ya. Ego, je veux continuer toujours à remercier Nyene BTV. Arabandanya dugushimira BTV. BTV bana kudufasha abaririmbyi entertainment en général Imana ibahezagire. Hamwe n'abantu bamfashije kugira réussite y'iyi projet Andilere n'abandi abadanseurs n'ibiki mwabonye. Que Dieu vous bénisse. Ego cyane reka ndandi ndagushimire cyane kubona watwitavye muri kino kiganiro mubandanye mukora neza twarabonye mbega urukundo turabona n'izindi ndirimbo nyinshi ugenda urasohora ariko sinogenda ntitwogenda uko nyene batakumvise akajwi tutakumvise neza agahogo kawe mbega kameze gute ya. Oh, everybody rejoice, never stop to rejoice. Oh, everybody rejoice, never stop to rejoice.
Uramumva rero ni ENOCK BLM twakiriye muri studio zacu za BTV Burundi aho yari karadushikiriza indirimbo yiwe Rejoice, ariko asanzwe afise izindi ndirimbo zitandukanye. Ugiye kuri YouTube urashobora kwandika BLM ENOCK BLM, ENOCK BLM Rejoice, kora urakunzwe, mbega urukundo. Ego cyane, urumva ko ari indirimbo nyinshi ziwiwe. Twitegeye indi ndirimbo ryari? Ni surprise. Ni surprise. Ego cyane. Ego. Reka dushimira cyane abariko baradukurikirana, abariko barakurikirana kino kiganiro. Imana ibandanye ibahezagira aho muherereye mwebwe mwese. Nshimire na ENOCK yashitse hano. Merci beaucoup Mika. Ego cyane. Ego. Ndabashimiye cyane rero inshuti bagenzi mariko murakurikirana kino kiganiro. Muhinga bw'ivyuma twariko turafashwa na Niki Ciza ariko mo na Emmanuel bariko baratuma amajwi n'amasanamu bibashikira atankomanzi. Imana ibahezagire cyane, tuzosubira mu ndwi iza. Ciao ciao.